Iki kigo rero kikaba ari kigo kiriko kirakira umuyagankuba uva ku ma barrage atatu. Hariho barrage ya Kabuseze, Wegura na Ruzizi ya gatatu yo mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi nyubako rero kino kigo ni kigo kiriko kirahingura umuyagankuba kuko uzoza ari mwinshi cyane kugira ngo uwo muyagankuba ushobore gukora mu gihugu cyose. Aha rero twavuga ko uno muyagankuba uzokora mu gihugu cyose, eka ndetse bagahereza n'ibindi bihugu tuhana imbibe bakashobora kudandaza kuko ni muyagankuba mwinshi. Iruhande yaho hariho n'ingomero ziriko zirakora mu gihugu hagati na cyane cyane hariya mu manuko bw'igihugu mu ntara yagutse ya Burunga, zya ngomero za Ruzibazi, ingomero za Jiji na Jiji Murembwe ziriko zirakora kugira ngo zizoshobore gufasha guhereza amatara cyangwa umuyagankuba umurundi wese azoba nta murundi azobura umuyagankuba nkuko tubishikirizwa n'abajejwe ishirahamwe jejwe gutunganya ivy'umuyagankuba Regidezo. Aravuga ko uwo muyagankuba umaze gukogwa neza, umaze kuba uri wateguwe neza, umurundi wese azoshobora kuronka amatara, ibikorwa by'iterambere bikoreke, maze igihugu kibone yambona kazoza igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2040, igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2050 kuko igihugu yakifise umuyagankuba iterambere rirakwirikiye. Ni umugambi ukomeye cyane, umugambi ukomeye cyane bizotuma Burundi gushika kuri yambono kazoza twiteze ku Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040, Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2050. Ko murazi neza ko atagiye gutera imbere bitafise amatara, amahinguriro, abikorero twabo basudira uducumvuga ibintu duto n'amahinguriro manini kugira ashobore gukora. Asaba umuyagankuba ufise ibihugu byinshi bihora rero bayaho relation nyinshi babuzana umuyagankuba.